jewe Nkurunziza Olivier umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza y'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo sangira ijambo nabo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Iyo niyo ndahiro yanjye. Jewe Mukanya David icegera c'umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo nsangira ijambo nabo dusangiye amabanga yo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Jewe niyo nkuru Jean de Dieu umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwama na ntaryo nsangira ijambo nabo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Umugambwe w'abadasigana ni umugambwe ubwa mbere tugerezwa kugenda wiyubara kuko nta wundi tugenda twisunga atari ikirenge c'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ni umugambwe warongoye iki gihugu, ni umugambwe ufise vyinshi uvugwa ko kandi ubazwa, ivyo vyose usanga ata wundi abibazwa ari umukuru w'umugambwe. Urumva ko ari ukugenda ninengesera, ariko kandi n'umugambwe utegerezwa kugira ijunja n'ijambo mu gihugu. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2025 mwabonye ko basubiye kwemeza ko tuja mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose bitegezwa kuja ku mukuru w'umugambwe naho nyene mu guhiganwa afasha uhiganwa kugira ngo yiruke mu gihugu cose. N'amabanga rero atorosha ariko ahimbaye n'ahahambaye. Tuzogerageza tugamburuke turazi umugambwe bizonyorohera kuko abadasigana ubu ndabazi. Mwabonye abagorana badakurikije itegeko na rimwe canke ubu canke uriya, ariko abo bose tuzogerageza kubumviriza, ariko kandi n'uguhana kugira ngo umugambwe ugume ujija ku rutonde atawugendera ku wundi. Umugambwe w'abadasigana ukorera habona. Duhamagara abantu twabishize ku mbuga ngurukana bumenyi, ahandi turafisa imigwi aho duhurira n'abadasigana, ivyo byose twarabimenyesheje. None murabona iyo abantu bitoza ari benshi nka kurya barafise ingingo bategerezwa gusinya zo kubahana, kandi si twe twenyene no matora y'igihugu turafise ico bita code de conduite tugenda twubahiriza. Iyo rero wewe utabisinye ukanka uvuze uti sinshaka kwitoza, abarya banse nabataje gusinya nabataje kugira bemere na burya bari bafise umugambi. Mwumvise ibiciye ku marezo sociaux bavuga ko bakuye umukuru w'umugambwe turi mu ikoraniro kaminuza. Iryo ni kosa rihanwa igihe abagize ikoraniro kaminuza ukaba uriko uravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi, wewe ukacuja ku maradiyo n'ahandi ugashikiriza ivyo bintu, ni kosa ribi rihaganwa kandi ukacuza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagari. Akari kabuze twagahejeje.
murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza ari abatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutorwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze, no kuvuga nayo amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma abatwara biganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri komite centrale shasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine, mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe, nta ntambamire. Uwo mugwi ntese namenye witirirwa, jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita karu wabagize akajagari. N'umugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye. Nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo, kuko abantu bagira ibintu nka birya n'abantu baba batari abanyamugambwe, ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza. Kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira, iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira. Mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumye aha kuko twababonye nk'agahabwa kwara abantu. Rero ikoraniro kaminuza, iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho, nta majambo dutangamwo, ni ugutora cyangwa mukareka. Kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana. Iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira ucugenda. Umugambwe w'abadasigana kurushwa canke gutsinda nitwigira tubishira inyuma. Ivyo byose ugiye mu matora murajana. Ariko nico gituma yakivuze ku kazi kw'abantu benshi bagira ubwoba iyo barushijwe. Ariko umugambwe w'abadasigana tugiye mu matora tutavuze ko tugiye kurushwa, ahubwo ico yashimikiye ko kandi gikomeye mukwiye gufata nuko twifuza ko amatora yotegurwa neza mu muco gusumba y'ibihumbi 2025, aho umugambwe w'abadasigana utsindwa ntangorane. Mugabo bigaba mu muco. N'abantu batarenga bangahe mwababonye, bamwe turabazi, abandi tuzi intumbero zabo, tuzogerageza tubumvirize. Ariko nko witwanje Borekaniye Serge namumviza avuga ibintu bidashoboka ku maradiyo, bidashoboka. Ariko ko mwabonye by'ikoraniro kaminuza ryagiye rimuhanye, kuko umuntu agira ibintu nk'ivyo ntushobora kurongora umugambwe uri umubeshi. Ntushobora kubesha amakungu ngo naka turamukuye, ikoraniro kaminuza ryicaye riko rirakora yatacu riravuga ubesheye indongozi. N'abandi rero benshi ayiranyibutse stani bagize akajagari gadashoboka, kuko indongozi muri komisiyo iriko iravuga ntushobora kuvuga ngo ndahakanye mu gihe uziko wewe mu gihe abantu bahamagara abantu ngo nibaze gusinya wemeze kuzoja mu matora nibigira ukanka ucuza kugira ngo utere ingorane. Ivyo rero nibisanzwe umugambwe w'abadasigana abantu babitoreye igishusu bwa mbere, kandi hari abantu ha muruntu runtu ukigenza nabi umugambwe, ukigenza nabi imbere y'icegera c'umukuru w'igihugu, uri umuntu atacu kimaze vyatubabaje kuba twararungitse abantu nkabo mu banga y'igihugu. Umugambwe w'abadasigana ntiwigera ureka gufasha igihugu, ari byo kubaka igihugu, by'amahoro, by'umutekano, ibintu byose twama tuganira n'inzego z'igihugu uko turi mu gihugu. Ariko ikitagenze neza ntitureka kubwira ubutegetsi ko bitagenda neza, nico bigiturire. Nico gituma rero ntawe wovuga ngo aba bantu ntibaganira neza. Uwari we wese azorongora igihugu ntatwara ibintu neza ntituzoreka kumukebura. Ariko kandi navyo niba bivuga ko mutaganira neza, ahubwo ubumubwira aho bitagenda neza.